dufise ibyo turusha abandi ahubwo n'ubuntu bwawe bwinshi bwagaragaye ku buzima bwacu ibyo turabigushimiye kandi tubiguhereye icubahiro turaciye bugufi kugira ngo tugire neza ubane natwe kandi twemerere amaraso y'igiciro amweza agatunganya aboneke ku buzima bwacu ahasigaye ucubana natwe utugire neza tube munsi y'imbabazi zawe tube mu buntu bwawe kandi tugirirwe neza nawe uzobukoze niwemere tubone ikiganza cawe tubone ubushobozi bwawe tubone kugirirwa neza nawe ni wewe mugenga w'ibihe niwe mugenga w'ibintu byose turaguhaye ikaze kugira ngo uze kubana natwe ufate control mwino casting ubane natwe kandi tugire neza umuntu wese agubwe neza kandi mwami udushoboze muri kino gikorwa tugitangura gushika duheza ibikorwa byose bigende neza uzobukoze bana natwe tugire neza hanyuma turasengeye bano bantu bafise impano ndetse bakunda gutanga ubutumwa bice muri filme mana nziza ubagire neza ubandanye kubasukamwo inzara n'inyota yo kubikunda no kwifuza kubimenya kuruta hanyuma ubagire neza ubashitse ku ruzobukoze bana natwe tugire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo no twisabye amen. Rero hano turi muri Hidden Talent turashimiye Hidden Talent kubwa kino kibanza hanyuma GM nituko tutamba twirorera reka mbanze presente turi kumwe muri GM Films turi kumwe na Madame Joseline yohaguruka mukamubona ariko kandi muri jury turi kumwe na Mugisha musanzwe ndamwita Mugisha kuko mwamenye muri film Mugisha araza kuronka kanya ko kubibwira turi kumwe kandi na Amede mumenyereye cyane mwakunze mu ishusho y'umuntu canke ihurizo ry'amakuba hariho n'abandi nizera yuko baza kuza mbere murafata ibyicaro kandi mukoze cyane imbere ko dutangura kino gikorwa twashaka dutangure tubabwire ko casting y'uno munsi canke casting niki ni ikibanza kiza guha amahirwe wowe umunyempano kwerekana ubwambe na mbere icyo ushoboye muri kino gikorwa kijanye n'amareresi hanyuma nkuko twabimenyesheje turansa ino appel tubabwira yuko turafise série turiko turategura twifuza gukora ndetse yaramaze no gutangura ishobora kuzoguha amahirwe yo kuba mw'iyo série yacu izoba ihurikiyemo abakinyi batandukanye bo hano mu gihugu no hanze y'igihugu ariko kandi turetse n'ivyo wewe wamaze gushika hano hamwe wotorwa muri babandi bafise impano ndetse n'abandi bashobora kuzobona no makuru ushobora kutaronka amahirwe muri ino twebwe tugiye gukora ariko ukaronka amahirwe mu yindi bivanye n'ingabire yawe rero ndabahaye ikaze nta kidasanzwe mwagiye muganira mama hano mwaganiriye Rick Thompson yabaganirije turaza guha ijambo Mugisha turaza guha ijambo na Amede ariko ico nababwira yuko kino gikorwa si bikino nkuko abantu benshi bavuga ngo ni bikino si bikino n'umwuga aho turonka akaryo ko gushikiriza ubutumwa bukabonwa na benshi kandi mu mwanya muto kandi ubwo butumwa dutanga si ubutumwa bucoherera ngaho n'ubutumwa tuzosigira n'urunganwe ruzodukurikira no kuvuga ngo ubu hari igihe ushobora kwihotruva uriko uraba nka filme yakozwe nko mu 1995 canke mu 1980 no kuvuga ngo uriya muntu ashobora kuba ariho canke atakiriho ariko icyo yashize avuze ubutumwa yasize no kuvuga ngo busigara burafasha abantu rero wiyumve yuko uri umuntu adasanzwe nyamba umukinyi canke ugiye kuba mu bakinyi wumve yuko uri umuntu adasanzwe wumve yuko n'igikorwa ugomba gukora udakwiye kubifata nk'ibikino ahubwo ukwiye kwiga ukabincabwenge kuko umenya ati ijambo mvuze uno munsi rizosigara rirafasha n'abana banje n'abuzukuruza bazobona bino bintu byongere bibafasha rero nta majambo menshi no bicisha nibaza yuko bano turi kumwe baza kugira akantu bavuze ariko jewe ndabivuriza amahirwe meza
reka ngende mvuze uko nza twifuza yuko igikorwa kiza gukoreka. Turabona ko turi benshi, rero turaza gutanga amanimero ntituyatanga par ordre, ahubwo aranditswe umuntu wese aritorera inimero uza kuba watoye iza kuba ari iyo nyene. Amoke ufise urgence uvuga ati je ndafise urgence cyane naje mvuye ku kazi ntegerezwa gucansubira ku kazi canke ikindi, ushobora gusaba mufise nimero iri hafi ugasaba yuko ashobora kugucishirizamo. Mubisanzwe uko mu casting twari gukora mwese muri hanze, indani hakaba hari jeri gusa, ariko twabonye umenga vyo bavyiza tukaza turakira mwese ariho muri, ariko uza kuba hejeje arafise uburenganzira bwo guca ataha. Hanyuma mwese ribaza yuko dufise ama contact yanyu, tuzobamenyesha surtout abazoba batowe kuzoca bakina mwino nshasha turiko turatunganya pakino gihe. Hanyuma tubagira tubabwire naho mutoronka amahirwe mwese umenye yuko gushika ngaho nyene n'intsinzi, gushobora guhagarara imbere y'abantu bangana gutyo ukagaragaza impano yawe nayo n'intsinzi. Rero abari ngaha mwese mwamaze gutsinda, abari ngaha mwese mwamaze gutsinda. Nagira ndababwire ngo ibyo tugiye gukora nta bidasanzwe, ahubwo uba wewe ubu uri. Ntuhave wifuza kuba naka ngo niho ubona ko ndabizi, ahubwo mu gihe woba wewe ushobora gusanga wagize amahirwe, kuko muri filime murabibona hari igihe dushaka ubukaze, hari igihe dushaka ubutekereje, hari igihe dushaka uzikurira, hari igihe dushaka ubundi nawe bayi gitimbayi, hari igihe dushaka nyene urumva batandukanye. Rero ni byiza yuko uba wewe, ntuvuge ngo naka kubera agira bijya ngo nanje ntegerezwa kugira bijya, ahubwo turashaka kubona wewe namba muri wewe uri umukomedie nyene tubibone ko umukomedie. Amahirwe yabo ashobora kuba ari aho nyene. Ufise nimero ya mbere araza guca atangura nyene apresente, tusakenera yuko mukoresha umwanya muto ushoboka. Murabona ko turi benshi, tushaka yuko ata muntu yorenza iminota 2. Ibyo bavyiza utanayishikanye, kuko message cyangwa icyo dushaka kubona tuzakuba twakibona. Tumye benshi tumenya yuko birashoboka. Murazi yuko ari igihe twaraba filme zo muri Nigeria, zo mu Rwanda, in Tanzania n'iz'abazungu, ntitwari tuzi yuko abarundi bashobora gukina uretse n'inde, ariko yaratweretse yuko birakunda, birashoboka. Filme yiwe yashoboye gushika kure, abantu benshi bashobora kumenya ko abarundi bafise impano, kandi byatumye natwebwe tugira ko haje guhaguruka umuntu adasanzwe. Kuri jewe ndamufata nk'icitegerera atowe. Murakoze. Mwana Imana bari namwe wese, muramba bari bafise ijwi riremereye cyane, ariko ndibaza icyo za kuvuga ngo nakumvikana neza, sibyo? Hariya ngo muhanyumva neza. Mwikomera amashi kwanza. Hamwe ikindi nacyo mwishira ubwoba. Urimo uravuga ati mugisha hariya imbere ya Sabbas, imbere ya Kana, washobora ubwoba. Ubwoba ni kimwe mu bintu bituma umuntu ashika ku objectif yawe. Mwese yumva ko ashoboye, mwese yumva yuko aza gutorwa. Habaje kwizera bayita magara n'amazi ya sani. Izina nahawe n'ababyeyi, magara n'amazi. Izina gisangije. Ndetse ngo mwebwe mwese namwitwa. Sibyo? Izina gisangije nashimira Imana. Yahaye ubwenge ababyeyi baje bama izina gisangije. Kuko ndibuka kuva ndi muri primaire, secondaire, nta magara n'amazi yose tugize kwiga. Rero kenshi ndibuka tugitangura n'umwuga, hari abaduciye intege benshi, batwereka ko bidashoboka. Nibwiye ati rutangire umwuga wo gukina sinema, sinema wese ni murayizi. Kuko icyo gihe twabona nk'uko Sabbas yavuze, ni aba Nigeria, ni Tanzania, nizo twirabira. Na filme yari bwakinwa mu Burundi ivugwa mu rurimi rw'Ikirundi, atari
filime gusanga nayo yari mu gifaransa n'abandi bakina iby'imico de théâtre hama n'abatama bacu baninde urumva twahuye n'abantu baduca intege cyane ko benshi babona yuko bidakunda negative ariko muri jewe kubera ko nabifise ntamagabo muri jewe numva yuko ariyo mpano mfise ntegerezwa kugirwanira mpaka ku muto wa nyuma nigera atanga icyo cyiyumviro ngiri kuri lycée de Tanganyika nabura kubwira abanyeshuri twigana bari ku mugambi yuko dukwiye gutanguza kuri filme hari ababitahura abandi bambwira ati icyo kintu nigishoboka nigipasi filme isaba ibintu byinshi cyane tukubikura he bati bashi muze tujye hamwe birashoboka birashoboka ariko uko byagenze twaragwanye abazi uno munsi de repetition so baza indwiza haguma haza bamwe bati wapi n'ibyo murufa wapi ntakirimo ati wapi ntakirimo hari umukobwa twatangura yitwa Kiminya na Nadia yaguma agira ubwongera ati tuzobikora ko ibintu bivuga ati tekana muri jewe ino mungabira Imana yampaye ni confidence mumenye mu filme dukeneye indero imico icyo muri nicyo abantu bakeneye muri filme na marori muhabwa mugabo uko bazabwira ingufu yuko ubutumwa bwawe bushika kure kuko rero abantu bari bakina filme mu meshante akaze mugabo abantu bamuzi bakavuga ati ujya n'intunga ibyo biramufasha hari n'abantu bari ubusazi abantu bamuzi aho batuye yiza cyane biragufasha sibyo dukeneye rero imico indero muri sinema saa no gutindero tubumvikana bamwe Imana ibahe ingufu ibahe ingoga ibahe courage muze mutsinde nukomera amashyi Imana irakizamede bari babivuze ngira mbaze ntange komite nzanire recherche y'umwana muto sindamuzi izina muramwironderera uwo mwana muto rero twahuriye ahantu nk'aha naramubonye icyari kumwishikiriza nahita ndamurondera akazi nibaza ko ntari gushobora guhemba impano yiwe twahuriye bariko barakina nk'uko nyene benshi baramurondera sinzi ko mwumva icyo nshatse kuvuga ikimwe Sabbas hano hantu ntitujye gutorwa na Sabbas ahubwo tuje kugira ane erekana impano yawe niko byanditse hano muri Hidden Talents Imana ihezagire Riva n'umuryango wose wa Hot Films na niyi kina kintu biyumvira icyo ngiye kuvuga ni iki nuko hariho n'abatazi yuko bazi gukina baza kubimenyera ngaha hari n'abatazi nagira nababwira ikintu kimwe murengere mugire muri bino bintu mwarengeye bya bintu bavuga ngo filime no gukina wapi filime si gukina filime ni business filime no gutanga ubutumwa twumvise nimwaza mufise umutima muratsinda nta kabuza Sabbas yavuze ko mwatsinda muraza gutsinda ubuza guca ngaho imbere hariho wagiye nk'uri kubera umwanya muke uwo yatsinzwe kubera ntitwamubonye namwe ntimwamubonye twebwe nyine tubaraba mwebwe muzotsinda uzoronka akazi kwa mugisha ubundi umuntu nabonye uzoronka umukemugisha rero nshatse no kuvuga kandi nuko muri filime byoroshe cyane gusumba théâtre nzi benshi mwe mwakinye cyangwa mwabonye bakina filime niyo yoroshe rwose niko babivuga biri byakina umuti kuko yari ikinyoma mugabo biriya babona ko ari ukuri mu yandi majambo iyo wigize ko montage amene
arirabura uzi kwirabura ntawe bihindura ariko gifise isura imeze ukuntu mugabo kandi n'amenyo ahora hejuru n'ubisi ibyo bintu wabivuze ko biberosha ndacabyiba ngeze imbere ya kamera uko Imana yakuremye n'ibintu ukoresha mu kuba wewe nibyo singomba kuko bakuru barita bakuru banje bamwe basanga barabasonza n'imyaka rero ni bakuru banje mu byubahiro bavuze bitari bike tugomba ko turarambira ahubwo bagomba ko tujya ku ngo tubone ko cyangwa uzi twicyadutegereje kuja muri filime bariki cyadutegereje ubwoba bw'uko tutobishobora ikindi cyadutegereje okaziyo mwese muca muvyumva amahirwe mugishavuze ikintu cy'ubwoba n'abantu ikintu satani yadutsindishije kuva isi yaho ni ubwoba murakoze. reka dushimire cyane Mugisha, dushimire na Mede mufashe tubakumbere n'amajwi nkuko twari twabibamenyesheje twababwiye yuko dufise n'uwundi muri Alvella muhimbare. Reka tumusaba ashikirana nabwira ngo abaramutse agere n'akajambo gato umwanya muto ashobora kubashikiriza hanyuma tuje dutangura igikorwa nyezina. Yesu ashimwe, Yesu ahimbaze cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndanezerewe cyane kubona umusaza wanjye Sabbas ashobora guhamagara abantu akamwitaba abantu bangana uko. Sinzi ko muri filime hari abandi bantu inyuma yacu babikunda nk'uko natwe tubikunda. Imana ibahezagire cyane. Ikintu numva navuga gitonya ni nk'icambo ndahejeje kuvuga. Umuntu wese ari ngaha yaje kugira ngo ashobore kuronka amahirwe yo gukina muri iyi filime, buri muntu wese yumva ko abishoboye. Kubishobora kwawe no kuba ateye intambwe ugashika ngaha. Nibuka bwa mbere ngenda gukina filime nari ndabishoboye, ariko kubera nari bise ubwoba byarananiye. Cyane cyane mu masaba abahungu dukunze kubura amahirwe yo kubura abahungu barira muri filime. Umuntu azi ko afise peforo yo kurira aze kurira cyane hano hantu kubera birakomeye kuronka umuhungu ushaka kugira ngo agire isiya mu maso zo kurira abibibe. Umuntu azi ko agishoboye ico kintu n'abakobwa mushoboye gutaburura iminwa nka kujya baranda bikora bize kubikora n'amahirwe meza cyane. Muri filime barakunda abantu barira. So kimwe novuga buri muntu wese ari ngaha yumve ko birashoboka, kandi umuntu wese ari ngaha yumve ko amahirwe arayiwe, kandi hamwe no kubikunda ushobora kumva kano kandi mengano baniyo biko biraje, ariko ejo cyangwa hirya y'ejo ubona umusaruro w'ibintu waje gukora. Imana ibahezagire cyane. Merci beaucoup Alvella. Hanyuma kubonyezina nkuko twababwiye hano turafise udupapuro turiko amaniniho mu gatumba niho nasendaro yesabaho umugisha. Ladies and gentlemen, my name is Henry Blessing from United States, from America. Bagore nitwa Pastor Henry Blessing, navuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I'm going to tell you the word of God. Ngiye kubabwira ijambo ry'Imana. Turasoma, I'm going to read John 11 verse 35. Tugiye gusoma muri Yohana 11 umurongo wa 35. The Bible says, Biblia inavuga, Jesus wept. Yesu ararira. Why the Bible says Jesus wept? Jesus wept because you don't believe in him. Yesu ararira kubera ko utamwizera. Hallelujah. Jesus wept because you don't believe in him. Yesu ararira kubera ko utamwizera. Jesus wept because you don't get him as the king and the son in your life. Jesus ararira kubera ko wewe utamwakire umwami n'umukiza. Hallelujah. Say amen.
my friend. Yes, sararira bene data. Jesus Christ, my friend. Yes, sararira bene data. Jesus Christ, my friend. Yes, sararira kurera my friend. Zimukukomera kuko biri ufise ingeso mbi ngo tuje gusenga maze imisi nza kukurondera bambwira ngo ngiye kugikirori maziki none nakirya none wako umeshinga kwa abakizwa naco muronka muguma murabo hasi ariko tuga tugikirori tuma dutera imbere oya yekenta pakuzira kugukusha n'abantu bari muze kanya bahuriye hirya nawe ngenda ndetse yuko ariko gutwarira uvuga kamwihakana none ubona byamubari wiki yego Sara mbona tukenda tujyanye cy'usenga turageze mu shengero rero Sara n'izijabo bw'Imana aranyutswe arashanyiriza koze kuba wamaye ubwo butumwa twaba twaje gusenga ni ukuri iyo ngeso ndayihebye murakoze n'umwiza gihe urumva rero jewe tubona gutumira ko hano urabona ko iki kintu tuziranye muri quartier no kwishengero je nafise ikintu nashaka kubwira kikabasha oya n'ibisanzwe urabona wa munsi duhura tuvuye muri korale urabona ko turi muri Judas dusigaye inyuma ariko ndashatse kubwira mugabo ushobora yihuta mujanye na bahanje ndavyibuka mugabo soso ndagukunda sa ngugiziki urankunda jewe kandi ndagukunda wiravye kwanza kuva hasi ubona je nawe dukwiranye kandi dukuri aha ntubona ko mu gihe tugezemo hagezweho aba diaspora gusa ubona je nawe twojana hehe wewe nujya mu bagenzi banje kugupresenta kuvuga ngo umusheri wanje mvise ibituma byinshi ibituma nyabahiga cyane nuko kw'Imana je ndabusaba yavunitse wewe nukusa urabona mu kwezi kwa mbere twari twaravuze papa sivyo hano ku cumi na kabiri turabura mama yishwe n'igiti nuko kw'Imana cyose agahinda ibyo birajyanye n'ibyo shanje nuko kw'Imana ndagusabye nibaza ko wanyihenze ko sha tujye tuvugana turi batatu je nkuri level yanje kabisa tuvugana turi batatu na data wacu dufise dusigaye twenyine kampuni yanje yateye ikinyu ndakura jidi amenesha wishimusha ameno ya junyene umbinza nakubwiye nakujeje marketing sivyo ukumugenda gutwegera abantu gutwegera nshaka umuhunga ni serieux iyo shaka umuntu atwegera abantu nego turashaka dada keza gafise mu kanwa hanwa jewe nk'umu-CEO wa kampuni yanje yaranduhije mwese amajoro naraye nindazi mwiga ahantu bimbize habo niho nagiye kuziba sivyo uriko uratunze amaboko wewe ihendanira kumuvera nagura ijambo wewe ntanyite kujya mu bisanzwe urambaye inkofero imbere ya CEO wawe reka ndababwire nta menshi ufise yo kuvugana namwe navyumvise icya mbere mpereye kuri wewe izo kositime ntizindaba jomofu ikete ryawe ejo kunzanira ikete utahe wavyumvise amede igagufunga umunwa nta kindi ndagusabye wavyumvise daba Alvella mwabonye ingene yambaye wowe ndagutumye nahora bambwira ko ushikana ubutumwa sivyo iciza sha ugenda wambaye neza uberewe amede wamubonye igakura umuntu w'umusore w'umugabo Alvella ndakongeje uriya makara kese ubikoze kubera iki kese ariko kese uri umwana mu bintu ariko ntaburiya amakaye ga kese ando kese ibuka kese nanjye ko ndi umuntu ko biwanyu kese umenya ko umuntu kubura abavyeyi wewe nacyo bintwaye nacyo uri ngo mu bana nk'abandi wewe
sinzi nyoko sinzi nyene wanyu alo ivyo nitubonye urumva ivyo nitubonye n'ibindi biraza na iniforme zawe burya bushaka burya ubunyene ndabutabura birandeba ntibindeba je mama ndamufise papa ndamufise ufashaka ubuzima ndimwo bana kubera ko wavyemeye ugomba mu buzima nk'ubu mama kuko wasize ugasiga hasigara ndababara jenyene mama warankunda mama ntacyo utakora ntacyo utankorera mama ndababaye mama nirirwa ndakubitwa mama nirirwa ndakubitwa ndari ubusa nirirwa baramera ndamaze shuki ubageze nari shuri meba cyane kandi umutware mwiza nkeneye amazi yo kukoga waje muri dushe yego karibu yogi telefone ikamugusigira yego murabizi neza sheri mama shandabaye cyane kubona narakwizeye abagabo b'iki gihe sinari nzi ko muri bihe mukugera ku rwego nk'uko sheri rero kuko ubona ko mwe mu bandi nabwo caguye mu bandi uraza abandi mbere uragana amatelefone yanjye basize ahubwo icyo nkora ndabimenya icyo ntusubire kunkorako ntusubire genda uvugane na berize wawe wibaza ko byose yagana bizi amezi ane tugize mariage ataka niki wamburanye niki wamburanye ariko wambaye ko mbana n'umugabo nk'uyu uraje nakubwira gusubira kunkorako genda kwa berize nakubwira ati genda ndakubwiye nsubire no kunyegera ntusubire n'igiki wamburanye niki ntaguhaye n'igiki ntaguhaye ariko wambaye imana ariko wambaye umugabo nk'uyu reka umutima mu bishusho nuzubona gukunda none ndagukunda please murakoze cyane turashaka kubona abantu bakoresha umwanya Shalom. Mazina yanaitwa Impano Basanzwe Chende kiki ariko gama chende nyo ico cyose chende nyo hojeyo ugira zimisi tudafungura noni heze jewe ndi nyoko usha inja no ninja ntorunja warafashe mari imisi itazi ubu none byo biragoye urancungura umugabo wanje wewe urancungura umugabo wanje ndiko ndakubaza umviriza renda kubwire ndakubarire nimba utanzi jewe nimba utanzi ariko namugiza ibihe byose tubanye nturamenya jewe basi yumviriza ndakumviriza ragufashije urazi ko ndi mukuru bana jewe sindi nyoko wamusize ku mpanda genda umutwara umuzuru amagufa hamimirarire ibyiyumviro by'iwawe wanyumvirize kandi nabwanije rusa kumuhamagara mama dahwa gira ngo nuko tawuda tusa dutunzi kandi uzi ko twakubaje na papa yagira ngo tubwire basi tubwire papa yagira hewe ndakubaza jewe nije ndi sekretari wase urega papa kama uko twaheruze papa mujana ku kazi ama ntagaruke je ndiko ndakubaza none so kugoma mumbaza je nije n'umuntu garde kora wiwe ndigikije rega niwe mwirikwa niwe twumubaza ndi mu umviriza ndakubwira so uranyumva so just ndamwikorera kandi kigira kabiri niba utanze jewe uranyumva uzira kwibitsa urundi muze kandi turaguma hamwe ndikora kugira ikintu none papa yaguze ariko icyo tutu jewe mbiriza jewe sindi nyoko
basi tubwire papa umenye kamukasi cyane wanyumvise Jesse Minoko kandi kame mu manje kunda amanzi raba ubona je kungene so no byara umwana asa nkawe bafise imitwe nk'abateka urambara ko je no byara umwana nkawe ubwiriza ndakubwira so hariya Minoko yagiye harakumpanda Urabizira ko vyo wakazana yomba na yomba problema mama kumfeshe ndio kile kitamuchana na mpredifice alikana nidoga na umva na nani bali kizo gikosora kizo baishe gikosora Basha nk'uyu mukobwa wa databuja ageze amasaha atarataha mu rugo uyu mukobwa vrema none agomba akazi kanze gahere agomba databuja nyirukana oya je sinavyemera kugera iyi saha ntarasika mu rugo ntabyo nemeye sindagutora sindakwemerera yuko winjira mu rugo databuja yampaye itegeko yuko udashobora kwinjira mu rupangu amasaha yarenze oya sinemera ibyo mbwira oya nabyo nemera oya nabyo nemera oya nayo nkeneye ayo mafaranga nayo nkeneye ayo nkeneye ayo mafaranga oya nayo masenkanje ntabora none ugomba akazi kanze nk'ubu ruguru umugore abana barasonza amafaranga nayo nkeneye gutora akazi kanze kuca gahera nkaca naha oya sindatemerere ngamurikiza itegeko nawe none ugomba nkave ntaha wowe muze ku kazi ika n'amahera yawe nkeneye urara hanze nukuri je ndakwangiye kutinzira muri uru rupangu no munsi mbega ubunyisangati ubona ko amasaha yarenze umwana w'umukobwa nta ngorane wabikoze mugabo nakurazize hanze imbwa zigombe zikurire namutwaye ga mama urumva nzobaho gute muri ino si arazima icyo nicyo kibazo ushaka kubwira urumva ko jewe nzobaho gute ujya mu kuga tutabanye nawe icyo nicyo kibazo ushaka kumubwira mama mbwira igituma mwe na papa nabashikanje muvuga ngo ujya mu kuga none niba tudasangiye iby'imiryango n'ibiki niba mu muryango bamutabashaka none ibyo ni ikibazo cy'iwanze niramukunze kurya nyene mama reka kungora mama reka kungora joneja icyo sindishaka warabajije igituma twakujije ibyo ushaka kubimenya nesese nuko nakunze desizio yanjye no gukunda nta bindi kandi udashobora kuba ntamufise ibyo mutumva ndakubaza wosanga Saint Esprit yamvugiyemo asanga narasenze ukaba uri gukunda igisigo mama no ibyo by'ibisigo ibyo nikoni iwawe iyo nitomene iwawe ibyo ntakuraba je nakunze mbwira bigenda gute ndakunda cyangwa sinkunda nicyo ushaka kumenya urubaha ababyeyi none mama ntitwabivuganye narageretse ko ndabubaha basi kandi twarakoranye ndababwira ati umukobwa ndamukunda nta kindi nokora ntamufise ubuzima niwe ndabukesha numva umunezero wanje ndawukura muri we none mushaka bigende gute merci ugukurikira ariko ngoma ndaguhindurire umpindurira wirirwa ku kazi mugabo wawe ntumwitaho usigaye ndamukwiteraho ndamukwitera mviriza icyo utazi urugo rwanjye naruhawe n'Imana sibyo nashize Imana imbere nanjye n'Imana yamunyeretse
gukora agenda kizi sibyo cyo gukora ndakizi iyo nagukwenda hazi warahamuye ariko mu gihe wirirwa uribona ibere uribona igisusu ndavuga arambona hewe arambona umiriza gaso ndamwiteho reka ndamwiteho ko ntawe ushoboye wewe ntawe ushoboye nashize imana imbere we rindi nanjye n'imana yamunyetse reka twese turabana b'imana n'imana yamunyetse imana iguhaye ntubibone ikiho ubundi icyo gukora agenda ndakizi buce wateke utwawe nzora yo kazogusangayo nta kibazo akakwiroza mu rugo ntiwigire kuryoherwa ku kazi twese twarize nawe unkoresha ubu rero kaza mugucungira ubibone wawe mwana usanzwe mukorana mu manyanga mu nyuma naramurondeye amahirwe yose ndabizi rero bisanzwe tubindi gatora byose birashoboka reka tubanze duhamagare na mugisha kuko n'idi nawe nyine ayirimo araza kwizera ishingiro neza kuko nawe nyine arabizi murakorana yes bisanzwe bizi ko nawe nyine abirimo kubera iki muzane jewe mutegerezwa kunsobanurira reka tubanze duhamagare ntibishoboka monshe ano mafaranga sishobora kwemera perte ingana gutya kandi ubutungane burahari mugenzi ubutungane burahari icyiza nuko ibyo by'ishaka bifise nubwo mwana wowe kuko urambwira ngo ibintu bintu Sabbas abirimo kandi nawe urabizi neza ko ibintu ari yatangwa kubikora wowe biri gute iyinde jewe nabikubwiye nubwo mwana nawe ngo utangure kwigenga mwana jewe nabikubwiye uraza gushika hano gato rero urashika hano gato cyane tubivugana ko kugisha kandi tawushi uratwara utamena jewe ntumushyire mu byo ryawe jewe ritavuze warambwiye mugisha reka kungora mugisha reka cyane mu gihe yawe kandi mugisha nakubwira nyumviriza wa muhungu yagize bikorogane nyumviriza nenda kuyamye mfise amasesi yagize bikorogane nyumviriza ndakuyamye mfise amasesi yiwanje ungira amantande ko twese dutegereza kubanza gushika ku kibanza mvuze ni ndi mu mastresi yiwanje amastresi bw'ukoki ndeka bw'ukoki ndakuyamye reka ntukigurikure ibyo ngiye kurondera amana wowe witumye amana ibyo ntibiherera ngaha ndakurondera kubera iki wanori ababyeyi banje umunsi w'umunezero umunsi w'umurakomeye yanze yose kubera iki mana pardon gatoya kwanza wewe ni bukiwa kuri kuririmba ntanakimwe kandi mbona ibyosozi byasenyere rero ntanakimwe aho usanga uriko wibukanga ababyeyi bawe barapfuye nani iki kimino ukata wewe nicyo gituma rero nakubwira nicyo gituma ugabireka nafuse ubishyira umurira kuba wiri ubyosozi n'ibiki bose tangitegeka kunshiri mana kuva nakagenda abakobwa kwega bose kuredi unyumviriza neza kurugutura amatwi abiri ndakubwira uriko urayumva amatwi arajya kurumva uriko urayumva yakurugutira neza ndakubwira ababyeyi bawe urazi iyo bazitse wabazitse mu rugo ugera kugarabaza mu mpimba gera mu mpimba urayumva neza ugera kugarabaza mu mpimba aho uri iwacu uko nzogufata nje kubera kubanza akabagenda kubwira nagura bakanagura nzokuzika neza kuko ibintu byose nana ndakubwira nimba kubera utaganagura akabati witaza karuga mukozi yaza kwanagura we nawukoriye imbabazi ziri kwa pasiteri na padiri urumva nyumva neza iragende ndasohotse gatoya sibyo iragende mu kanya nihende ntahe sanga hajya akabati kadanagura je nawe upfukira mu cyuma nk'ibubiri tora yanagura kano gatambara amusotse hanagura yarutsa
Basanzwe ko bimeze nakuze atababyeyi bise murabizi kandi n'umuryango wanje nyuma yategerezwa kumfasha ariko ibyago byashikiye kumbura iminsi munyita ikivume kuko ngiye kubyarira iwacu ariko kandi hari igihe ibintu biba kubera ko tutari tubyiteguriye mu kuvuka kwanje navutse ababyeyi nkiri muto nakuranye na musaza wanje niwe yama byose mu nyuma yaje kubura nsigara ndi nyakabo nta muryango n'umwe muri mwebwe nyituye ariko kandi narabyishura kumfasha ibibazo byabo nyuma natanga papa muto nzi ko agiye kumfasha ko naburiye kumubwira ko nimba afise nari igikwiye mbese ibyo ngiye kubivuga kuko nabyo byandega ucuza kumbwira ngo ndafise inda warayinteye wewe umva sheri siwe wanyuma kandi oya ivya sheri banza ubishire hariya apana kumva ibintu vyose ukuye hariya hari ivyo ukuye mw'iyarara sinzi bivanye ucuza kumbwira jewe nuguhanurana nuguhanurana ariko ivyo bintu igihe abakobwa turiko turitwara nabi turi mu Bujumbura ja harashushe none hashusha ufise nk'ikibazo ubifise nk'ikibazo hashushe ubifise nk'ikibazo n'iyi si abahungu baturondera ni benshi nyemerera none bakurondera we niko yihariye mungire bebisha nabwiye ko ntene ubufasha bwawe na bebisha wayemera afise uburyo bwo kurera umwana nta bufasha bwawe nkeneye umva je ndumugenzi nariko sinemeye umugenzi ariko ivyo bintu vyo kuza kumbwira ibintu vyose ukuye hariya sinzi iyo uvuye ngo uje kumbwira ngo ufise inda warayinteye wewe umfasha nariko nikureka abagenzi b'umumeze uko oya ndekuba ivyo ndabwiye je ndashaka kuguhanura sivyo turi abagenzi twagendanye ku ntara y'ishure kenshi ndashaka ndaguhanura ntugende nk'uko iyi muvuma yo kw'isi Gasore we narakubwiye ko kano kazi kanje utazogashobora muhu kunda kuyerera cyane kumbe tuyasangira byari biryoshe none urangupiyeko umuvyeyi wanje yapfuye mama wanje murazi yuko atakaza afise ndi umwana w'ifura mu bantu indwi murumva ko ataho yoshobora gukura amafaranga yo kunoja ku ishure kuko sinatoye viseta shaka kwiga universite prive we nkawubona wo kwiga anyishiyeko amashure no kwiga ntacyo yomara nta nico mazi ariko mana murakoze data ndafise senge wanje nawe
naramuciyeko yangiye ati ntacyo dupfana wowe twagipfana ari papa wawe yarapfuye ariko mana kubera iki umuryango wanje nari niteze ko ari wowe wontejeje imbere ari uko uransubiza inyuma mana niki cye nacumuye ariko ndibuka hari ishyirahamwe ryo kwa Mugisha riri mu Carama arafasha imfuvyi n'abapfakazi reka ngende kumwitura ndamufukamire ndabe ko hari icyo yomarira kandi ngiye nizeye neza kuko n'umuntu yubaha Imana arashobora kuba yonyemerera abo kwa Mugisha muraduha murakoze cyane ndishimiye kubonana namwe ntabwo nari ndabazi nuko afise ikibazo mbere byose reka guhumagurika washyize kwa Mugisha vuga n'ituze afise ikibazo yabaga okay jewe nakuze nkunda ishure ariko narabuze umuvyeyi ari we yahora anyitangira muri iki na kiriya mama wanje nta kazi yafise naraciye muri famiye yanje ariko nayo ntiyigeze indihira ishure bamwe bakambwira ko atacyo nzigera mvamo sinzumvye ko hari ishirahamwe ufise rifasha imfuvyi n'abapfakazi narivye kukwitura ndakunda ishure cyane numva nkeneye kwiga nuko cyose aba cyose ko notubanza kuba umukozi iwawe ariko ukandihira ishuri nuko iyo waramukoze cyane bona kumvise hama aha turafasha abantu nk'uko bivuze yego cyane cyane abashaka kwiga amashuri yabo abashaka kubona amashuri yabo bafite ibibazo nk'ibyo ariko ifoko turonka icyemezo yuko by'ukuri uri imfubyi by'ukuri ufise mama wawe umupfakazi hama dutohoze neza twumva yuko ari byo tuzobikorera ivyo sinari naje nabiteguye ariko ejo kandi ndongera kugaruka bwira ntukandika kubwiye kimeze gute iki ndayiwanje ngiye ndayifite ngiye ko ngenda ndanje ndayiwanje nzora gute naburavyibakije wowe twari twavuganye rya mbwira twumvirize ujya musisi nakubwiye ngo twike ingino ngo nta na kimwe ugize muri famiye mvuka ndo umwana umwe muri uwo mwana umwe sinifuza yuko haza kurwana uwundi sinkeneye kubera umviriza umwana wicara nzanye uwundi ngo ufise umwana oya mbabarira nadoze ko mfise mama wenye papa yambwiye ngo turindire umunsi washitse turajana turajana iyo ugiye none ugiye ku kazi niwe njye tujana uba yaje ku kazi turajana ku kazi udakora ku kazi iwacu reka ntiwakwakira ikindi nacyo ku kazi iwacu hakora abahungu gusa nta mukobwa n'umwana rero ubaze ngo urashobora abakobwa baragenda kwiruka genda umva ndakubwira utoze umugambi ukaba ushaka ko tuzobana reka ndakwereke tuje kwa muganga ndabikora ukamara kubikurayo uca undondera kuri telefone niba urazibuka sawa navyemeye tuje kwa muganga wumva nawe ngahubaye iki urindi kutuyoba navyemeye rero genda tudakurondera uraza kundondera sawa habaye iki sinzi umuntu antelefone yo kurwanya habaye iki she okay uri he nenda ukeneye mfise umuntu arwaye nyaruka birihutsa nyaruka yego nyaruka honga ndakunda akantu dusupoze ko uyu sawa ari umudamu wawe sawa aje kukubwira yuko yatwaye inda ya mukuru wawe agaragara ko afise inda ya mukuru wawe umubwire ko ufise inda ya mukuru wawe ndabe ukuntu byifata
kandi bifata ngo ni ukubera ko iki kintu muri reality ari ikintu cyo gukomeza kuri muri face hari ibintu nshaka kuvuga byarashitse bisinda yawe ndabona yawe kuva ryari ryo mugendana ko nawe ukumengo iki tugendana ujya mugendana kuva ryari abo bari bagiye muri Kongo Yesu ibirezerekanye yuko ninja hanze uzoza umutwe ugendana n'abandi ibiko birabinyereka serivisi yo kujya hanze none wumva sibyo saza muba wanje n'igikoko kwa kundi hoji oh sheri mambo uko fresh kumengo urashaka abanzi imisozi ushize ntakisona kuri portail uriruka nkoze sakoshi n'umusaraba w'iki isakoshi yasize mu modoka kana uzoyitwara mbwira ikintu cyabaye kuko mfise ubwoba naharanga arashika ukandamutsa neza ugatwenga ubumengo burica ntabaye iki mbwira ikintu cyabaye habaye iki muze kumbwira ibintu birebire wongera gushwana n'abakozi bigira kabiri kuri iyi umengo urubavu yo kuranga amahinda mbwira kandi umugabo wawe yavuga utekanye ariko ishobora gucakira ariko byari ikintu cyumvikana abagiye mu rugo bizinda cyagenze gute visionnaire je ndafise ikibazo urabona nk'amafaranga sereka turindire finansoma z'abazungu rero nitwamara kuronka ababaye tuzoheza tubandanye projet yacu urakoze ikibazo cyawe tudashobora kurindira abazungu turafise amafaranga make natwe ubwacu dutegereza gukoresha ajya nyine dufise tugatanga umunezero ku bantu badafise umunezero imana izogenda iduhezagira nawe bazodaho amafinansoma bazoza ariko twatanguye gukoresha amahera yacu nibaza ko nagenda ndafanda projet kavuga ko twatanguye dukoresha amahera yacu bazovye mu madopisi kandi bazobitangura nimba wikunda jewe muri kampani wanje genda umwishuko bwami wanyumvise utanyumvise utafata kidole niko abaswahili bavuga hanyuma naguhaye amahera atari make bivanye no kungene wasuzugura ukibaza yuko ndi wa wundi waje iwanje wibaza ngo biroroshe suko byari bimeze hanyuma nitwara nije ntwara urugo iwanje nije ndi perezida buri ndashobora gutanga akarorero nkamubwira bakaza bakagutwara iyo ushaka jewe ego ingo kilometre 17 duhurire kuri kanyuzi kirabura hariya hirya gatoyi uciye kuri pafe ugiye kuri hidden talent uhashitse ucumpamagara ndakwereka umuswa w'ivyanwa ntavyo yabikuye na se ntavyo yigeze mugabo nase ndabifise nyaruka umuzi w'itore avu nawe ndi mukuru aho urazi ko babibwira mama ibi byose kuja kurondera ubundi butoza aramaza ujya bari presentable uzomuzana he muri twebwe sawa ibyo ndavyemera ko atari presentable rero musaza wa muri presentable ingene ndamubwira kimwe hanyuma n'ubu mugenzi wanje nambwiye ngo nze kubwira ubwende ngo nimwabonana ku mugoroba ngo naza kungurira telefone je nta telefone nari nta urazi ko mfise ndi ntoya ariko yarononekaye urabimaze umvirize kwanza uravyibuka
umvirizo vuga afite amahera maze kwera mugisha basimugisha uze kubesha ko mukunda ariko uwo muhungu wemera ngo amahera kugira najya ngurira iyo telefone warafite ubwenge wewe wemeye ahise uceke umusaza wanjye kandi akubaza ikibazo kimwe kubera iki abantu mukunda gushita amagara y'abandi bantu kugira ngo mugere ku byo mushaka wewe turakundana rero uri sister ukamuronderera muri amahera uri kuraga nabwiye ngo ufise bwawe ariko urafite ubwenge wemeye byaheje ndabizi wewe reka kwikosha wemeye ubu kuvugana nawe byaba bimariye iki mu gihe utinye polisi neza none zo twarinda none n'izibiro byo kwikingira Alvella mbiriza nkubwire ugende ubwire uwo muhungu mugenzi wawe ubwire na mama wanjye so ngo uramubwira manzi ugidire kwa mugisha sinshobora kumuheba kubera ko jewe mugisha nakunze ntabwo nakunze amafaranga cyane kumubona ntabwo nakunze izo telefoni zawe uriko uravuga mugisha nakunze urundani mu mutima kandi uriya muntu aragoye kuronka muri iyi si niyo mpamvu ntashobora kumuheba imbesire babarira nibo babarira yamusheri naenda kukumbea nakukumbe nuko wari wamera wari wamuze imyaka myinshi ariko nanjye nagukumbuye sinzi ko wafatirwa subiramo neza mbega wowe urinde ukabyumva iki uri mushiri wanje sheri mbwira urinde ibyo n'ibiki umva ndakubwira uri mushiri wanje ako ndamubura ndindira mu abakobwa ibyo hagarara ngaha muguhana mudafise abice muhagazeneye ako ndamubura nze kuvuga ndakwica neza ati kumbe nkaguma ndabyumva ngo amede ngo afise uwundi mu Burundi kumbe yaje nagutanze kumumenya aho mbona tugiye n'ubu ndamuraba n'ubu sheri bongereza sheri sibyo sheri bongereza amahera naguhaye nta matera wari toka sishobora kugenda sheri bongereza ubu je nawe araje mbona none ubu yagukoreye ibyo twari dufitaniye amasezerano ubu yagukoreye kumbe wari wakwiza amara wowe yagukoreye yuko mu rugo tugana nateye kandi wenda gukunda ariko mwavuye ahubwo we ntabwo tugana n'uyu byose wawe ndi ngaha uri kuraha ndagukunda ariko uhereye indira ndabereke indira reka gufata ku madorari no sawa reka nindi aho tutoriya hose n'imwe genda nyara musika none ubundi muraho ntabwo gusa none nimo hajya wowe ngo urabona ni grand frère urabona ngo ni grand frère wanja azabe mbere yari ngaha yirinda ndaca ubuzima bw'abandi ariko naho ubugina no guhangayika umwanya wose iterambere imbere bavuze ngo ibyo kandi nanjye kureba ka kabebe kanje nakumureba umva usange yanjye hamwe twarebe abumbuye uburyo umwana yasaha nani yoza mbayo ku mapine mbayo ku okay sawa reka ndondera ubundi abandi nabo mushaka muraza cyangwa gatanu rwose narakurondeye maze iminsi tuvugana gusa ntareke turapfunaga
abo bagenzi batuzo umiriza sawa wewe nta ngorane turavugana ku mugoroba ndongera ubundi gatanu kanako karanze tuzo tukoze uburyo no kurya kuba no kuba byose birajyana icyo nzi nzoba kugira ngo napfutse kugira ngo mbeho ntajya ikintu cyose bitsinjya jewe ndajya ibisigaye nabyo Quarantaine. Wewe inzu iyo ngaha, wewe usoni cyo mu kirindo rya modoka ya papa. Ndavya. Inzu yo ngaha, imodoka ya mama ni kwa musanga ya mubitana amasuka. Sinari kwemeretse ndigikunda. Ndakubwiye ni cyinshi cyo gutwara ibyo ngaha. Ntibikunda ngaha. Wewe wawe usigaye umucungisha ha musohore ndamura Jira na mwirabi. ya mahoro madame kuri ngaha na ubu wagwahe baza kugusengera baze bagusengere kwa Sabbas ni ubonye ashoboye kuduza umutwaro cyane ariko nawe urumva abasore b'abapasiteri basigaye bafise amavuta cyane gusumvira twebwe tubimazemo iminsi oya mwe mwarashaje nta mavuta mukigira abapasiteri bameze ndaho basereka ndakubaza ubiye buri gihe yaba ari jewe cyane ukuri nari kumwirahira umugabo kubera nyene atakunda ukuntu nyene no rugenda abashitsi ndabakira reka mbere tugatwenga mahoro yose mugabo nitwashika hahaye aya kabisa ndakurahira turabisubiramo ubu rero mugiye tuze kugwana oya simugenda kugwana wewe gusa raba wihorere banza wakire bajya bashitsi emwe n'umugari wabo ucumvye bahebaje kabisa umugabo murabisubiramo muri babiri ntibikeneye ko bose bagenda bamenye yuko umugabo yagukorera ibintu bitari byiza Madame, murakoze cyane kunanira mu mpande. Ndabona hari ukuntu usigaye wigira nkuko umengo ntuzi yuko ngaha muri uru rugo ari wowe ubibazwa byose by'imirima ni narushe narushe kubera nahamate n'umunsi nahitaye gusa ndahamate wahamate niyo mpamvu nacendo kora ibikorwa rero ngaho uwo mukobwa ugira uje kuganiriza mbega ugira uje niya fura yacu ndabyumva umuganiriza iki urarushe uvuye gukora sindarya naranyote oyaha imfungurwa ndazitegura ariko nashaka ategura Halo urire ngibyukuri oya uri kumwe n'uwundi mukobwa ndabirose vugisha ukuri rwigishika wanyigisha byose atari bw'imburakure uramemubwiye n'ukuri shajeri uramemubwiye nimara uko kumeze urapasa kumemukira ndabitumye nazongera no kwizera undi muntu mwajyanye byashyitse muragirana amakimbirane mutangura gushwana hari ukuntu wamusugumye yikubita ku kabatatara guhatatara wowe ngaho imbere yawe hari ikiziga cy'umuntu yegeje kwica ariko ntumwice ubishaka ariko yegeje kumwica dushaka udukeneye senani wobyifatamo gute wobyakira gute wokora iki turi saa 9 n'iminota 24 nisa ngenda kubona kandi gakomeye ntugege n'icyo nakajya ukaze ngakomeye mara ndakwera cyane yaje kakujaniye rero ubunyana ndakakujaniye sawa hano majambo nkimeye ibikobwa nanega mabuja wewe kumpaye none wewe bimeze gute umanyinga wowe nutisi kibazo wenda mukeneye ngaha gusa we umunyarukari kandi je ntangoranye maniga hama ikindi nacho unaza kurondera umugeko ntawe sawe diri ni diri okay twagira dushimire abantu bose mwashoboye
kuboneka muri uno munsi w'ino casting, dushimira cyane cyane hidden talent, river respect. Turagushimiye cyane ikintu nk'iki wakoze, turashimiye cyane kino kibanza kandi ibintu byagenze neza cyane. Ariko hamwe n'ibyo nagira nsabe bano bantu badufashije muri jury bigore baze tuhagararane hano imbere, tubashimiye. Okay, twagira dushimire cyane jury ingene bavyifashemwo mwino casting yacu ya GN Films. Turashimiye byimva mutima, Imana ibahezagire. Turashimiye legend wacu tumwita Mugisha, ngira ngo yaramaze kubimenyera kuko yes, turamushimiye cyane kubwitange yagize mu gikorwa twatanguye mu masaha ya gatondo saa 3. Casting yatanguye saa 3 iheze 16h. Twari dufise abantu benshi cyane bashoboye guparticipa muri casting. Murumva ko kitari gikorwa coroshe kwihangana kuva saa 3 gushika saa 10, ntabwo ari ikintu coroshe. Imana rero ibahezegire cyane gose. Turagushimiye cyane Mugisha. Turashimiye hano Amede kubwitange no kuri kino gikorwa ingene mu tabaye kuri ya GN, ahubwo mwavuze ati turagufata mu mugongo, turagushigikira kanatsinda si GN ahubwo turiko turondera abakinyi b'igihugu bazofasha mu makampani atandukanye. Nibaza ko benshi bagiye bagira amahirwe yo kubabona. Alvella hari abakinyi yabonye bazoshobora kugira amahirwe yo gukina mu mugwi wiwe, yaba Mugisha, yaba Amede n'abandi benshi bazobibona hano ku mashusho. Turashimiye cyane rero na Alvella kubwitange yagize akaza kudufasha muri jury. Imana iguha umugisha, ndazi yuko warafise ibikorwa byinshi ariko wemeye kubihagarika kugira ngo uze gushigikira GN. Mani guhezagire. Turashimiye Jocelyn, benshi bamuzi ku izina rya Mama Kaje neza, nawe yari muri jury kandi yadufashije byinshi cyane. Imana iguha umugisha mwinshi mama, wakoze cyane, ndetse wewe asanzwe ari no muri staff ya GN. Turashimiye kuri kamera, turashimiye Eric Thompson, nawe ni asanzwe ari muri staff ya GN Films ariko uno munsi ari inyuma, ari kuri kamera niwe ariko aradufasha. Turashimiye abajournaliste bashoboye kuza, turashimiye hidden talent, turashimiye ino maison, turashimiye aba bose bashoboye guparticipa muri mwino casting. Imana yo mwijuru ibandanye kubahezagira. Hanyuma nkuko twabibabwiye mu misi mike cyane muzobona message zibahamagara, kuko uno munsi twavuga ko ari etape ya mbere. Etape ya kabiri tuzobonana kugira ngo twicarane tuganire ingene tugiye gukora. Rero bamwe muri abo nkuko twababwiye birashoboka ntitubahamagare rimwe cyangwa ntitubahamagare bose, ariko ntihagire umuntu azocika intege, kuko ushobora kudakina muri GN ariko ugakina no kwa Alvella cyangwa n'ahandi. Ariko hagati aho tuzobiyegereza mugume muri hafi yacu ku buryo story ya mbere itagukenera iyindi ushobora kugiramwe amahirwe. Rero Imana ibahezagire. Twarababwiye cyangwa musanzwe mubizi abakinyi bakenerwa. Casting biba bivana na story ya film. Ushobora kuba ari story idakeneye umwana, ari abantu bakuze, ari abamama benshi, ari abapapa benshi. Mwico gihe umwana cyangwa umujene ntubukenewe, ariko ashobora kuza story ikeneye umujene cyangwa ikeneye umwana akiri muto. Urumva amahirwe ntazozira ku mwanya umwe, ariko ko mwerekanye yuko mukunda filme turabankuhaja kugira ngo mubandanye kubigumamwo no kubandanya kubikurikirana no gushigikira filme ndundi. Imana ibahezagire, murakoze cyane.